Amahoro y'Imana bane namwe mwese nshuti bakunze imbonesha kuri yanyu BTV Burundi ni wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi ariko ashikirizwa na Jewe Kaze Mwami Peniera duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Kuri no wa 15 Ruhuma hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara ya kansere y'abana ukaba wahimbajwe mu gufasha abagwariye mu bitaro bagwaye indwara ya kansere mu bitaro CMCK. Nayo ikena gitoro kiri mu bwoko bwa essence cyasubiye kwibonekeza hano mu gisagara ca Bujumbura abanyagisagara bakavuga ko bitaborohereza. Baramutse nongenda bahikaze. Ndasubiye kubaramutsa nshuti bakunze imbonesha kuri yanyu BTV ndabahikaze murano makuru. Kuri uno wa 15 Ruhuma hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya kansere ku bana. Uwo munsi mpuzamakungu ukaba wahimbajwe mu gushika ku bagwayi bari mu bitaro CMCK bagwaye indwara ya kansere. Inkuru twateguriwe na Kayimo Prosper Nyamuru. Kwigenekezo rya 15 Ruhuma uko umwaka utashe isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara ya kanseri ku bana. Mu gisagara ca Bujumbura ibirori byo guhimbaza uyo munsi vyatanguwe no gutanga utuganuke ku bagwayi ba kanseri bari mu bitaro vya CMCK ni muri zone Kinindo. Abarundi basabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS kwipimisha mu ntumbero yo kugwanya iyo ngwara ya kanseri kuko muri Afrika kanseri bandanya yiyongera nkuko bivugwa na Dr. Isidore Ntiharirizwa umwunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara ya kanseri niko kandi amakungu yahaye ibihugu guhimiriza abantu kugira ngo bashobore kwipimisha bashobore kwivuza mu gihe ibimenyetso by'ubuzi by'izo ndwara ya kanseri byoba bimaze kwibonekeza ku barwayi. Urunani mpuzamakungu rujejwe kurwanya indwara ya kanseri rufatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe amagara y'abantu OMS baratumirira bene igihugu bose amashami yigenga n'ibigo bya leta ku isi yose gushyira hamwe ingufu kugira ngo dushobore kurwanyiriza hamwe iyo ndwara ya kanseri. Uko umwaka utashe uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya kanseri ku isi tuwuhimbariza hamwe n'umunsi wahariwe rero uyu munsi wo kurwanya kanseri. Bikaba byibonekeza rero muri Afurika yuko indwara ya kanseri iriko yiyongera. Mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara ya kanseri ku bana ukaba wahimbajwe ku civugo kivuga ngo dushire hamwe inguvu zacu kandi dukore. Kayimo Prosper niyo nkuru arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Uburundi buracafise ibibazo bitandukanye mu bijanye n'ubutunzi. Ivyo byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem mu kiganiro yari yahaye abamenyesha makuru. Amatoza twagize muri no minsi bijanye n'ibura ry'akazi mu Burundi n'iduga ry'ibiciro mwishage Parsemere twashikije icegeranyo turavine twasanze vyifashe na cane mu gutangura kumenya impamvu. Ubwa mbere hoho Uburundi turi muhe bigoye ico twokwita ibiza bitatu mu vy'ubutunzi bitameze neza bibera rimwe n'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe. Ikindi kidashaka mu by'ubutunzi n'ubushomeri bwimonogoje mu gihugu. Ubugira gatatu n'umwimbu utari kuriyongera. Impamvu cane uravye z'ibyo by'ubushomeri cane ku bushomeri niki turiko turabirabura. Ubwa mbere turavye nko mu gisagara ikintu ca mbere tubona ibintu bijanye na niveau de formation ubumenyi buhinga abana baheje amashuri bafise
ivy'indero vyarasubiye inyuma hasi cane ku buryo leta ibanayije vyirengagiza igihugu c'u Burundi sinzi yo kizoja ukabona abana ama university mu ugasanga bazi ngo baheje ama diplome naho shwi bakaza kwishiramo ngo bazokora ubuzi bukomeye bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atago bashobora kujamo turavyibonera none ico kintu leta irabona neza iyo kiriko kiratujana umunyeshuri avuga ngo ndafise maîtrise mvise muri ibi mugabo aje ku kazi muvyo ategeza gukora ugasanga nta kirimo turi mu gihe leta yonyene idashobora guha akazi mu bice bimwe bimwe usanga abantu bakenewe abarimu bakenewe leta nishobora kubaha akazi bose genda muraye muri budget ico si kibazo waja mu ntuze naho mu ico tukwita mu miliyeri ruguru hagati mu gihugu uwo mwuga abantu bose tangwa bango barafise ngo wo guhenda abantu bitango n'uburimyi n'ubworozi twe twasanze ari umwuga bita yuko ico twita métier trompeur abarundi barishiranika bose ngo nabarimyi n'aborozi ku makaranga muntu mugabo ugiye matongo n'ibikiruguru honyene benshi nyimba ari kurima canke guteragira ni henshi batarenze indwi zibiri gukora ico kintu zibiri umugore n'umugabo bakabaje kurima aho bazogira iyindi zindi zibiri bakaba ariko barateragira ukwezi kaguheze aho ngo mazabiri ugaca wiyumvira rero mu kurindira uwo mwimbo utazi ngene uzozungana none abo bantu bariko barakora ikiruguru uteye mu kwa mbere mu kwa kabiri ukaburindira umwimbo mu kwezi kwa gatandatu w'ibiharage gusa cyane ayo mezi 5 tubwire uwo muraca yakora iki n'umurimi leta nitubarire uwo yego yitwa kwa ruburi no azoshagira iki ayo mezi 5 zangu vuze cyadijaye baravuga ngo ubworozi usaba uburyo ugacura bare ninge ubunyi problème ihari n'amatungo yene usanga ubu ari 0,2 hectare par ménage nuvuga inusu y'hectare nayo nyene ntigishika haro 30% y'abantu badafisa amasi bari mako ayandi ugasanga ari karagurwa nyene n'abategetsi menshi ivy'imyavu ntibirigura vunyene bimezo haje imvura nyinshi usanga ari kibazo donc arindire wa mwimbo aguma suma kuambe n'umura dasuma dahembwa ku kwezi uwo muntu asuma adahembwa ku kwezi acagira iki ategeza kubandanya afungurira abantu ategeza kubigisha kuri ivyo kwishuri abagwaye ekipima yo munzu hari usanga ariko barakotiza muri ibi nabiriya bariko barabaka basubira none bica bigenda gute uwo n'abarundi mushomera umuntu amara umuntu mu mwaka ashobora kuyokipa neza ubwo buri usanga bumumajije ukwezi kumwe amezi 11 wose umushomeri ikena ry'igitoro kiri mu bwoko bwa essence riko riratuma ibikorwa bitagenda neza hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse ngo bikanabangamira n'ubutunzi bw'igihugu ni nkuru twateguriwe na Rafael Nyandwi namwe mu mastation yagize igisagara ca Bujumbura aho nkuko vyibonekeza nta station nimwe iriko iratanga igitoro izindi nazo zikaba zugaye atakizere caho bazotangurira gutanga igitoro bamwe mu bashoferi bakavuga ko ubu hakora gusa imodoka zikoresha mazutu ariko izikoresha essence zozo nibigikunda ko zikora umwe mu basanzwe batunze imodoka twahuye hagati mu gisagara ca Bujumbura yatumenyesheje ko ubu imodoka zabo zitakiva mu ngo kubera kubura igitoro yamara bagenda gufata amabisi bakazibura kuko nazo ziri mu ngo cabayendanse n'ukuri cabayendanse twasiza ama modoka mu rupangu ubu nta ukigenda mu muduga wiwe asha bus nazo kugira ngo uronke bus nk'ubuje namaze amasaha nkane ndindiriye bus iva mu Kinanira iva Musaga iza muri Vira amasaha 4 asha igitoro cabayendanse n'ukuri nibatuba dutabare baturonke igitoro ama modoka twataye agenda umuntu yikorera utwiwe bashobora kugenda bakampamagara ngo ufate ivyashara mu Kamenge nkabura ukuntu ngenda byaranyononeye ibintu kabisa
ubu merewe nabi cyane nukuri dusaba ko baturonsa igitoro amasitasiyo yose aronke igitoro tuzokwame tugenda nk'uko kera byari bimeze umuntu aho igitoro kimukamiyeko canke kishaka guhera akagenda bakamuha atakibazo nivyo dushaka. Faustin Ndikumana arongoye Parseme avuga ko ingaruka zikena y'igitoro zozo zimaze gutangura kwibonekeza. Bino ni gitoro igero kibona gikwiye nta gitoro gikwiye kiraboneka mu Burundi. Ni urumva ingaruka twarazinjiyemo wamubona ibiciro aho bigeze wamubona ingene abantu kwiyunguruza sigari kibazo urumva ari ingaruka tuzirimwe ahubwo nta guhera ziriko zirabandanya urumva ico twemerewe ko bigira bihere ni cabaye haba umuntu yobaza ico n'ahandi ho ingaruka tuza tuzirimwo ntuzura zishira muri kahise kandi uzi ingene ibintu bimeze ubu ibiciro aho bigeze urazi ko vyase abantu babuze bacira nayo bamira urumva rero ahubwo bari batwemera gusa yuko bigiye kuva mu nzira idutangaje nuko bitabana na ingaruka zozo je n'ibyo gitoro twaramaze kuzinjiramwo zirahari ibiciro bibidandaza by'uburimyi byose byaraduze abantu kwiyunguruza n'ikibazo amatika gumaduga abantu baratumwanya nibibazo kubera izo ngaruka zikena y'igitoro ubu amabus yo mu bwoko bwa Coaster yatanguye kuza aratwara abantu mu mazone ya Bwiza amwe na Nyakabiga ibitari bimenyerewe. Tukiri kwikena ry'ibintu no kurondera ifanta ni nko kurondera umuzi wibuye hano mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Jabe ya zone Bwiza haraheze n'amezi abiri ngo badakubita ijisho icita ifanta. Ni nkuru twateguriwe kandi na mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Ikena ry'amafanta ribandanya ryibonekeza mu makartier amwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Imbonesha kure yanyu BTV yagendeye quartier Jabe iri muri zone ya Bwiza commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura aho umwe mu badandaza yatumenyesheje ko ico kibazo kibahanze cyane. Twe turafise ikibazo c'amafanta ngahamwe muri quartier Jabe kandi turafise ahantu turangurira amafanta turafise depot zishika zitatu muri quartier ariko ntituronka amafanta nkuko bikwiriye ifanta ari gihe ziboneka ariko ugasanga umuntu arosi kazi yimwe batanze ikazi yimwe abantu baranguza amafanta basanzwe bafise n'ububare rero baronka ifanta zike ugaca usanga kuri izo fanta zike batanze ifanta imwe izisigaye badisize mu bubare bw'iwabo natwe ntitugera turonka ifanta nk'ubu haraheza amezi abiri je ntabonye ifanta dukorera amazu azimvye nimba ari ivyo bihumbi nk'ubutunguka ibihumbi 3 kwikazi amahera make cyane ugaca usanga uri kufata ama déplacer muja kuyerera aho kuri fanta ukazibura kandi mu taximene nshobora kumusigurira ngo sinarose sindakuriya utegeza kuriho ugaca usanga biriko biragabanura ubutunzi. Umwe mu basanzwe banywa amafanta twasanze afise ibidaje ariko ararondera amafanta yagize nawe icashikiriza. Ikena ry'amafanta bimaze iminsi kiringo kitari gito turondera amafanta tuyabura mbese naho usanzwe uyaronse ugasanga arazimvye rero ico ni kibazo gikomeye gose kuko nka twega bene gihugu harigedo tuba dukeneye amafanta muga tukayabura. Yaba abagurisha yaba abanywa amafanta bose bagize ico basaba leta hamwe n'ihinguriro rya Brarudi risanzwe rihingura ayo mafanta. Turasaba cyane Brarudi na leta yorohereze abene gihugu kuri rikena ry'amafanta ko bosubira kandi bagashiramo inguvu amafanta gasubira kaboneka mu mihingo yose itandukanye. Turasaba leta cyane kuko niyo ishobora kuvuga idushikira imbere niyo yovugana na Brarudi tukaronka ifanta nko bikwiye nuko bibereye kuko leta niyo ishobora kumenya igituma. Twashitse no kuri depot abo twahasanze batumenyesheje ko ikibazo c'amafanta cabaye ndanse aho uno munsi wonyene hari haje amakazi agera kuri 60 akaba atakanya yamaze adaheze. Benshi mu bari baje kurondera izo fanta bakaba bagiye batazironse. Abo twavuganye bakaba bavuze yuko ubu kubera kubura izo fanta baca bikora ku bindi binyobwa bikogwa n'ayandi mahinguriro atandukanye. Ivyo bakabigira kugira ngo barabe ko urudandazwa rwabo rwobandanya baronke ikibabeshaho ku munsi. Akabi naho duciye turangiriza amakuru yacu twari twabateguriye kuri no munsi reka abayafatiye hagati
tubanze tubabwire incamake twari twaciye ko kuri uno wa 15 ruhuhuma hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ingwara ya kansere ku bana ukawahimbajwe mu gufasha abagwaye kansere bari mu bitaro vya Semseka. Nayo muri no misi hasubiye kwibonekeza kena ry'igitoro hano mu gisagara ca Bujumbura. Iryo kena ry'igitoro ngo rigatuma ibikorwa by'abanyagisagara ca Bujumbura bitagenda neza. Akabe nayo duciye turangiriza amakuru yacu yo kuri no munsi. Reka nshimire abagenzi banje bafashije mu buhinga bw'ivyuma ngo ndayabashikiriza tankomanzi Jules Boris Ngabire na Jean-Claude Nduwimana. Shimira namwe mwese mwariko murayakurikirana, ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Ibiganiro birabandanya, Imana ibahezagire.